turagerageza kongera abandi ba staff ya twari twayivuze ko hajya turakeneye ikibuga muri harakenewe hanze y'ikibuga harakeneye abakinnyi bacu nyine tubagira kugira dushobore kuraba ko dushobora kuronka intsinzi mu kibuga n'integuro kuba bari gucungura tuzogende ejo ari ku 8 saa 4 zo mu gatondo twerekeza Nairobi no tuzohurira n'abandi bakinnyi bazoba bavuye mu mihingo hirya no hino. Mamosa azova mu Bubiligi amaze gufata urugendo, ubundi novuga Yeme nawe nyine amaze gufata urugendo na Mutima Constante umengo baza gushona Umumenyereza. Hanyuma twebwe tuzohaguruka ngaha ni jewe mu kibuga gendero munsi twe tuzomva ngaha ejo na Karakimana Bienvenida tumigo se tukashobora gushika ashitse ejo na entraîneur adjoint Jose Jimmy abandi bari muri staff ni bajya bo bakuru nibo tuzoja tuvaga. Hanyuma la séance d'entraînement mu Bizimana ejo zoshika mu gatondo bise mu gatondo bishobotse après midi bizova kuri eta yawo bakinnyi nyine bazoba biyumva ndashobora séance de déclassage kugira bagume bameze neza. Hanyuma ko bazogenda baraza niko zogenda turongereza dupanga niyo entraînement. Hanyuma kuva muri Nairobi tuzova itariki 14 umugwi wa mbere tariki 14 hanyuma wa kabiri ucuva itariki 12 mu gatondo. Kuvuga ko 11 dutse kare turashobora kugira akantu gato ko gukura ibintu bita uruhe. Hanyuma ku munsi wa kabiri tugaca duprepara tactique bagacagira ama séance théorique. Hanyuma kwa gatatu tuzadukina umukino zoba tujanye hasi ya South Africa ngeje kuraba match nabonye iyo match ya Angola yatsinze ayo Karagwe n'umumenyereza wa RDC turazi mu South Africa usaba bakomeye ubwo yo bw'imbere ho n'imiriro uko baratsinda hanyuma abya gatsino bwabo ikirenga mugabo ajya mantuze marokuma niyo nabo imenga arahatse mugabo bararusumenyereza mushasha ngo amuze François zawe mu Ivoirien ntawuzi byazanye twari dufise twavuze ko de abakinnyi bacu dusa professionnel bafeba tuvuye muri kana abandi bavuye muri kane barabasose abi wacu babasose ni bagara nta numwe yarose contrat iheze kandi vuye muri kane nta numwe ucuwo mu rwego rero turi kurwo rwego iyo ni reality ngaha tugiye zero ko ibyo byose urabikoresha ugira uzokubake kazoza. Je navuga nti ibyo byose muri kana ari ikintu twabuze iyo akademi y'abakinnyi nibyo mvuga ko nacyo twari dufise nibwo bwa mbere tuhaja hari ibintu twagiye turabona vyongera. Hanyuma ngacamuga umva aba professionnel bakomeye dufise jewe ngiye ukina na Mali ugiye ukina na Mali kandi ndazi nawe urashobora kuburimo antwa match ya Gabon na Mali utezwa kumuri bantu bavuga ati tutapigwa ine 5 6 mugabo ibyabaye ndazi ko bishari bitangara no muri mwebwe benshi katubembuza na match ya Gabon ngaha ndibuka na Dominico yavuze ati mbe umvugize kubiki cyenda tekana neza ushaka je abandi ubuzima bw'abaje umuzi kujere rero ntabwo ufise uzi yo guca mwene tubeze ni mukuri ifo kumenya reality mfise ni ibyo mfise jewe kugira ndagutere nibiki jewe nabashobora kuzibira mari wabo mama neve ntegezwa kuyagira uko bama responsable yo represent igihugu hanze nta motive nimwe ngire yo kuvuga urabona oya turagenda ni kugamba turakubita ikintu mwikoreye hamwe jomdi ndibaza ko nico nanirana twera abazungu bane dufise turakunda kubona mu nzira mbi namba ari kwano zaduciye reka tubanze turabe vyiza mbego iki tubaziza ihe birashobora kuza mugasi ishobora kwidoma ngo baramenzo ya baraguhenze fokufu uri kurakura ugati reka ngende birashobora gushika mushiki mugabo uzogumugeze bari igihe uzoshika ufise ukuri se wabigize avec pose uvuga ati genda kuri ifoko shikaje hano nta kintu ngano tufashe kuko nabandi twege turagira agera cyangwa gura nengo naka genda bya muri usanga nawo byo munanira rubu ndacasa abandi cyenda bari bariho none ni byamunanira ikibuza ni iki ni murango wazi atsuvayo turishaso. Good.